Umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano urarajwe ishinga n'ingingo Burundi bwafashe yo kuja kurwana ingwano iri kwibera mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu kibanye ico iwacu mu Kirundi twita umuzimyamuriro. Hanyuma Uburundi buja gufata uruhande ntirwanajanwa no kuzimya umuriro ngo rugende rugiye gufasha ico gihugu. Muri ico gihugu ca Kongo umuhari M23 uhanganye n'abasirikare b'igihugu. Ntitugaruka kuvyo M23 igwanira canke isaba n'ivy'iwabo muri Kongo, ariko ikibazo cacu niki: none inyungu Burundi bufise muri iyo ngwano niyihe? Ni igiki gituma umukuru w'igihugu ashira hasi ineza y'abarundi n'Uburundi agahereza igisirikare c'igihugu kuri urwo rugamba, kugeza aho ubu naho batanguye kwegeranya barungika urwaruka rw'igihugu? Abarundikazi, abavyeyi na cane cane urwaruka baribaza bose ico Uburundi buzokura muri urwo rugamba, abacu bariko basesamwo amaraso menshi gutyo. Mbega ubwo baraharura neza abana b'Uburundi bamaze gusiga ubuzima muri urwo rugamba, bakumva vy'ukuri batekanye mu mutima?